belles plages du lac Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les pirogues, les bons poissons, Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance, confort, vous serviront. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau. Si tu vas au sud, la pierre Livingstone est dans les là, tu continues. Tu trouveras la forêt Rimba à Kiwena avec beaucoup de singes. Tu arrives à Burundi, exactement où tu verras la source du Nil. Les autres malais, toujours à Burundi, à Makamba, la danse à Gashimbo. Il y a les failles de Nyakazu, tu verras la chute de Mouissanga. Il est beau, beau, beau. Si tu montes au centre, à Gitega, à Gishora, là où est né le tam-tam, Kayenda, Rukinzo, le tambour sacré, l'arbre du centre du pays, ainsi que le musée national. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, le cœur d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Thé, café, la bière de banane, akagwa mumukuza, les lacs aux oiseaux, cho agüero kanzigi. Il est beau, comme il est beau, les rivières, les collines, les forêts naturelles, vraiment beau paysage. Les beaux enfants, les belles femmes, il est beau mon pays, oh il est beau mon pays, il est beau, comme il est beau, oh il est beau mon pays, il est beau, comme il est beau, oh il est beau.
ciza burya kwisikiriho naco sikindi n'Uburundi raba imisozi raba ibiyaya raba inzuzi raba ibiyaga abantu beza bafise urukundo bakunda ibikorwa n'iterambere ibibondo bidoshe hamwe n'inyambo ziteze amahembe Burundi gihugu ciza c'amata n'ubuki zokuyaga bose abatakuzi bose bakumenye zokuyaga Burundi uyage neza gushika gupfa kwanje zokuyaga Burundi uyage neza gushika gupfa kwanje imidiho myiza burya kwisiriho tamba mayaya nayo si yindi ni y'Abarundi higa misambi higa turatambugwe dengwe tugatambugwe marika tugahindisa ingoma intore zikiyereka higa misambi higa turambara tukabegwa itwambara inyambara bamwe tukanibaniba hari bitako hari ibirezi hari Nyerere akabuyeye Burundi gihugu ciza c'amata n'ubuki zokuyaga bose abatakuzi bose bakumenye zokuyaga Burundi uyage neza gushika gupfa kwanje zokuyaga Burundi C'est le cœur d'Afrique, ouais. C'est le cœur d'Afrique, ouais. Mbarirana ubwo ikirundo uracakibuka irahirana ubwo hariya muracakivuga icara amakuru mbarira mbega busize akaranga baracakagendera ese bavuga ivyo kuziko canke nta n'urwibuko ngo bemange kwara Abarundi twosangira kakajumbuko mwibundi ese mukinurukira mende canke mukinaza komborera ese murabuguza kinasa nkoko canke musimba umugozi ngira vivre mon pays aha niho turi iwabo urukundo antukuzo hakunda vivre mon pays aha niho turi iwabo urukundo antukuzo hakunda. C'est le cœur d'Afrique, ouais. C'est le cœur d'Afrique. C'est le cœur d'Afrique, ouais. Ouais. Uburundi ni bwiza, igihugu gito kizira umyiza. Hari abikika mu kiza bakakivuga nabi ingenzi zigatinya kuza. Umva kakayaga disi, karahuhera kakankura ku isi. Ntibisaba ko mba mu misi, abavyeyi banyibarutse mbahaye agakisi. Hari ibikoko mu mashamba, gutembera ntibisaba impamba. Dufise impamvu mu gitamba, aho uca hose ku gataka huzuye n'ivyamwa. Kaze dans mon pays, muze muri sanze ntihagari.
ukiri ingenzi urakunzwe birazwi. Ese mukina urukiramende canke mukina za komborera? Ese murabuguza kinasa nkoko canke musimba umugozi yoyo? Mbwira vivwa mon pays, aha niho turi iwabo w'urukundo, antukuzo hakunda. Vivwa mon pays, aha niho turi iwabo w'urukundo, antukuzo hakunda. C'est le cœur d'Afrique, ouais, c'est le cœur d'Afrique, c'est le cœur d'Afrique. Gaga, okay. yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose none nahazwe kandi ushimagizwe muri ubwo buzima waduhaye waraduhaye ubwenge inguvu no gushaka byo kurangura ibikorwa bigaragaza inahazwa ryawe none nahazwe rero kuri kwa ciza carangukiye ngaha kuri izi nyubakwa kuri ibi byose bigaragaza ubwenge wahaye abantu n'inguvu n'uburyo kugira ngo babandanye baryohora iyi si watugabiye. Turagushimiye rero tugusaba ngo uze ngaha hagati yacu kuko tuzi yuko dukoranijwe nawe ngo twigine ibyiza byose bigukomokako. None nahazwe kuri bose bari ngaha baje kugira ngo basangire aho kanyamuneza kandi wongere ubahezagire ubahe kuba mu kanyamuneza gakomoka kuri ibi byiza. Uduhezagirire amajambo meza y'umuvukano no kwigina ibyiza utugirira, uduhezagirire inzimano n'ibikorwa byose biza kubera ngaha, maze tubandanye natwe tugushingira intahe mu kugendera mu rukundo wabivye mu mitima yacu. Tugusabishe Yesu Kristo umukama wacu. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Intungamahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima wa Afrika wamata n'ubuki watanze akarorero ukurondera ubuntu n'ubutungane amakunga tubise ati mbe ni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe kubumwe n'ibikorwa be n'amajambere
dufasha kubaka Uburundi nitwivuna basi amajambere batononera umutekano ico tukwifurije sagamba Burundi saga saga sagamba Burundi saga saga sagamba Burundi. Uburundi bwacu nagati kateretswe n'Imana mu bushobozi bwayo mu nkomezi zayo nigahenurwa n'umuyaga niko bwacumiswe mu rubavu n'icumuga intambara ariko ntibwatakaranga k'igihugu c'iteka iki gihugu c'ubu nico gusanura ivyasambutse mu mitima y'abarundi mu gihugu c'Uburundi nawe urafise ico wokora mu kubagarira uyu murima rusange w'igihugu c'Uburundi uyu murima rusange w'igihugu c'Uburundi Barundi dufise akaranga k'igihugu c'iteka Barundi dufise akaranga k'igihugu c'iteka Uburundi bwacu n'icibare cacu uyu murima rusange tubagarire igihugu c'Uburundi Burundi bwacu kibare cacu Burundi bwacu ikibare cacu Burundi bwacu n'ikibare cacu Burundi bwacu ikibare cacu Burundi bwacu n'ikibare cacu Burundi bwacu ikibare cacu Abarundi baba mu mahanga nyakubahwa murongozi mukuru wa radio Indundi Culture banyakubahwa mwese nzego z'umutekano mu vyagiye ngaha bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese mu vyagiye hano nitugira amahoro ubumwe ibikorwa n'iterambere
uno munsi dufise akanyamuneza ntangere, ubwa mbere ko tukiri bazima, ubwa kabiri ko Imana yatugiriye neza tukaba twarashoboye kugaruka hano muri kino gihugu nk'abarundi, nk'umwe mu barundi yabaye mu makungu. Nico gituma rero nagomba banze sigure gatoyi ibijanye na SAMUEL'S HOPE. SAMUEL'S HOPE rero bizogorana, benshi bazorivuga gutandukanye, bamwe bazorivuga mu Kirundi, abandi bavuge mu Congereza, abandi bavuge mu Gifaransa, abandi mu rurimi rwabo uko basanzwe bavuga iryo zina. SAMUEL'S HOPE rero nukuvuga nukwizigira dufise ko ejo cyangwa no munsi ibintu bishobora kugenda neza. Ni ivyizigiro dufise kuko ikibazo tugira twebwe abantu tuba tugiye hanze y'igihugu, hari igihe tusha twibaza yuko tuba ahantu heza hashajije, ukaca usanga turibagiye aho mbere bishika, ugasanga n'Uburundi tuvuga nabi, ugasanga mbere naho tuva ntitugomba kuhavuga kubera ko ari habi. Mugabo SAMUEL'S HOPE ni societe nk'izindi, twashize inguvu kandi tuzobana dushira inguvu mu by'uburimyi n'ubworozi, mu bisata nyene icubahiro umukuru w'igihugu adusaba gushiramwe inguvu. Ari naco gituma twashize inguvu. Uno munsi tuvuga ivy'iki gikorwa gusa, ariko nagomba ndabwiye yuko SAMUEL'S HOPE turi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, turi mu gisata c'ingenzi, turi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, ariko kandi turi no mu gisata c'amahinguriro. Iyi ni intango rero, turafise n'ikindi gikorwa nk'iki tuzugururaho kera kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Hari amatrakteri twazanye kugira ngo dushobore kugira ico bita uburimyi bwa kijambere, tworohereze umwene gihugu arima, kugira ngo abarundi natwe ivyo kurimisha amaboko tuvyibagire, tubikore nkaho tubaye. Rero nk'umurundi yabaye makungu, nariyumviriye ndabona neza yuko ego ntibishemeye ino hotel SAMUEL'S HOPE sinini par rapport y'izindi ziri ngaho i Bujumbura, ariko SAMUEL'S HOPE tugomba kuzana ibikorwa tubona aho tubereye, aho tuba tubikore kujya nyene. Ino hotel rero izofisa akarusho kanini cyane, ninto izokwakira abantu bagera kuri 200, no kuvuga ivyuma 200, ariko turashobora kuzoguma twongerako nitwabona yuko tuvyumva kumwe. Akabijya rero kino hotel ubwa mbere nuko abarundi tuvuye hanze tuba dukeneye kuba kwisi yose. Ndi muri Amerika, ukaba uri mu Bushinwa, ukaba ari no mu Burundi, bitworohere communication. Nico gituma hano hantu muzohasanga internet ibereye, nibaza ko atandi muzohasanga i Bujumbura. Tuzogerageza ku maximiza capacité, ico bita ngo amamega singane bavyita. Donc tuzo maximiza kugira umuntu yicaye hano ashobore gukoresha internet ku buhinga no ku rugero rushimishije nk'uko uri muri Amerika bikora. Iyo niyo ntumbero dufise, twarabikoze kandi twarabitanguye, niyo ntumbero. Akona kabijya kambere mpora nsanga ngaha ahantu kenshi abantu bagenda ngo kuri cafe gourmand kurondera internet. Nibaza ko ngaha naho nyene tuzoyizana kugira ngo abantu bo mwaka karere bigende neza. Hanyuma ino hotel twimviye kuyubaka ngaha kubera ko twasanze yuko mu Burundi bafise umuco no kwita ko ari mubi. Mu Burundi twafise umuco mubi yuko abantu bagenda bakurikira igisagara. Muga muri Amerika bafise umuco yuko umuntu ntakurikira igisagara, ahubwo igisagara aragitegura abantu bakagikurikira. Bisigura ngo nitugomba ko abantu uzamva umuntu aho guteza imbere hariya akagomba kugenda hirya. Tugomba rero yuko abarundi bari muri kano gace
kuko nasanze abarundi benshi baba hanze burya benshi iyo bagiye kuraba iyo bava bagenda uko barafata rino barabara mugabo ntihagira ahantu baruhukira. Tugomba rero kwiba destination aho bitegurira kugira bafate urugendo rubajana mu hariya iyo baba ariko baraje. Abavuye hariya nabo bagashikira ngaha kugira ngo bafate inzira. Majambo make rero ino hoteli ije hageze kuko izofasha abatari bake. Ariko ino hoteli rero tugomba kwishira ku buhinga bwa none, nico gituma izimvye. Bizimvye cyane. Mugabo izoba yoroshe ku muntu asanzwe aba mu mahanga ntizomuvuna. Izoba yoroshe kandi ku muntu asanzwe atahura ubuhinga bwa none dukoreramwo. Ikintu cya mbere rero kiri ngaha kandi twagerageje gushiramo ingufu nuko abantu bavuye hanze n'ababari ngaha bazoronka ahantu bashobora kwikura indugumba, no kuvuga piscine twarashizeho kugira ngo bashobore koga. Icya kabiri twaragerageje gushira ingufu cyane mu bijanye na security, umutekano. Hano hantu hari renforce ku buryo umutekano ukingiwe bikwiye, nta nkozi y'ikibi nawe no izomena kiretse ari gitero kibaye. Mugabo bimwe babandi ngusanga umuntu yaciye mu idirisha yagize iki, aha nta bizohaba. Murabona yuko twagerageje kuhubaka, dufise amakamera hirya no hino akikije ino nyubakwa, hanyuma dufise security mu mpande zose, nico abantu bahembegwa. Hanyuma turafise rero nico bita scanning machine, nta muntu azokwinjira ngaha atabaye skane. Tuzoteza gupima turabe yuko umutekano wawe n'uwacu vyubahirijwe. Bisigura yuko nta muntu azoryama ngaha tutazi ivyo afise. Naho uzonyegeza abazoba bajejwe ubuhinga kujya mugiye gufata ikibuga indege babagirira irya ntuze nangaha niko bizoba bimeze. Nukuvuga rero umutekano urakwiye, bimeze neza. Ikindi rero kiryoshe n'ahantu uryama, n'ahantu heza gose cyane hagaciro. N'ahantu hagaciro. Mpora numva bamwe bavuye hanze bashika bidoga ngo arengo hoteli ntoryama ngo uvyuka wasenyaguritse imbavu. Aha si uko bimeze. Ibitanda bigezweho, imatera nziza n'utundi tuntu twakabijya. None rero nagomba ndabashimire mwebwe mwatwitavye, ndababwira yuko ino hoteli ngaha ku bwanyu ni kibanza ciza cyo kuruhukiramwo, ariko dufise intumbero yo kwagura tukagira binini bivanye n'ingene tuzoba turiko turabona biriko biragenda. Nagomba rero ndabashimire ko mwaje kudutera iteka uno musi nyene, ntimwitinye igiciro ni kibaye kuno musi wa mbere turaza kuvyorosha. Hari abamaze gufata ivyumba turabashimiye, mwe mutarabifata muraza kubifata sivyo, kugira ngo ntimurare muragenda ijoro kandi hari ikibanza gitunganijwe neza. Nagomba rero nshimire nyakubahwa Perezida murongozi mukuru wa Indundi, kubera ko twakoranye neza. Murabona ko nibi tubifashanya. Engineer Passer bagenzi dusanzwe tubana mu makungu, turegeranye washakana cyane, nico gituma ibikorwa vyiwe vyose ndabimenya n'ivyi wanje akabimenya. Ntimuze kubifatanya rero bino bintu. Ni Radio Indundi Kiritire hamwe na SAMUEL'S HOPE Hotel uno munsi turiko turavugiramwe uno munsi. Rero nagomba ndamushimire ko yanyemereye nawe ko dukorana tugafashanya. Nagomba rero imbere yuko ndangiza nshimire nyakubahwa Perezida, icegera ca Perezida wa diaspora ari ngaha n'abandi dusanzwe dusangiye uburongozi ko baje kudushigikira muri kino gikorwa. Umwanya wo kwisanzura uraza kuhaba, umwanya w'amajambo yandi araza gukurikira. Nabonye nabubahwa ngaha bashitse ngaha muri sense karibu. Turaza kubandanya tuganira. Nagomba ariko imbere yuko mbandanya kameme muri Amerika udashize umugore imbere biragorana. Nagomba madame wanje ze ngaha gatoyi ashike kugira bamurabe. Abahora bibaza yuko hari n'abantu benshi bazi ko nkiri umusore sivyo, ndubatse. Uyu ni madame wanje. Nagomba ndamuhe amasegonda 30 gusa aramutse kuko sikiragi kugira mwumve ko avuga, hanyuma cyo twavanze. Ndabaramukije cyane, ndashimye cyane
kuba mwaduteye iteka mukaza kudushigikira muri kino gikorwa kidasanzwe cyo kugurura inyubakwa yacu. Imana ibahezagire cyane, murakoze. Urakoze. Wakoze kubahiriza umwanya sheri wanje. Murakoze rero nyakubahwa murongozi w'igisagara ca Bujumbura, mwakoze kutwakira, mwarakoze kutuba hafi, mukora ibikorwa vyiza. Nagomba ndangirize kuri kano kajambo. Ubwa mbere ndabakengurukira ingene mwitanga mutiziganya kugira ngo abo murongoye bamererwe neza mu gisagara ca Bujumbura. Ndabashimire cyane gose ko twebwe aba diaspora mwatworohereje mu kudushiraho kajya kantu gishe dola diaspora. Rero mwebwe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu n'izindi nzego zose mukorana turabakengurukiye, kandi aba diaspora bari ngaha tubakomera amashi vraiment, abariko baradufasha cyane. Murakoze, mwakoze kuza, mwakoze kuba kumwe natwe. Ibisigaye ngira ngo turacari kumwe, muraza kuba kumwe natwe. Ni wanyu, ni wacu. Ikitunezeye nuko mwaduteye iteka mukaza kuno munsi, ariko aka kajambo mukanshikirize nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mumubwira yuko tumukunda na leta yiwe yose, ingene bariko barakora neza. Nk'aba diaspora turabibona ingene bariko barashiramwe inguvu zituma kino gihugu ejo kizoba ari igihugu ciza cyane, gisa neza cyane, giteye igomwe. Ivyo rero turabashimiye. Ibi ndabivuze kubera ko nsanzwe ndi umurongozi mukuru wa Dikobu, ishirahamwe ry'abantu bari muri Etazini, ariko kandi kubera ko twatunganije isabukuru dukunda Burundi, tuzogaruka ko ku itariki 12 mwese muri ngaha tukaba tubatumiye, muzobe muhari, ni hajya kuri arena. Tuzoba turiko turavuga ibintu bya dukunda Burundi, bisigura yuko tuzogaruka ku bantu tubona bariko barakora neza, berekana ko bakunda Burundi vy'ukuri, kugira ngo Burundi ejo bushike aho bwifuza gushika. Imana ibahezagire, murakoze. Nashaka mufashe tubakomera amashi. Je akazina kanje ndi bagenzi niki pasteur. Abantu benshi bambonye bazaga no pasteur, muri ko se no pasteur. Nakazina nahawe na papa ari no ngaha amutama na hafi mato kaba yicaye hariya muramubona. Nagomba ndabashimire kandi ko namwanteye iteka, akaba ari kumwe na n'umuvyeyi w'umutambukanyi wanje atashoboye gushika ngaho no munsi kubera yasubiye iyo tusanzwe twasindaro kubera ibintu by'amashure. Nawe nashaka mufashe tubakomera amashi kuko nibo bavyeyi banje. Ego ibintu byinshi byavuzwe mu byo nita iterambere ku bantu baba mu mahanga, diaspora. Turiko turagomba kuza twereka makungu yuko igihugu cacu ari ingendo. Nico gituma mubona nafashe iki gisata cha iyo radio mwumva Indundi Culture. Mushobora kwibaza muti none Indundi Culture ije gukora iki? Nkuko yari yabitangwe kubivuga, dusanzwe dukorana na diaspora. Turashaka yuko abantu bose bo muri diaspora baza ngaha mu Burundi bakabona kene Burundi buryoshe. N'ubundi ntiburyoshe gayemwe, buracoshe gose. Muze mubaza bari muri Amerika, bari mu za Canada, bazobabwira yuko atahandi hari klima nko ngaha mu Burundi. Rero iyo radio kino nyamukuru tugiye gukora, tugiye guhimiriza ico no kwita bridge, no kwita igitarikwa ya abantu baba hanze n'abantu bangaha mu Burundi. Nimba hari abantu bafise imigambi yo kuza gukorera ngaha, hari ivyo bafise bitagenda neza, turashobora kubatohoreza tukabibereka. Ikindi naco mwibuke yuko umuco n'akaranga mwabonye izo ngoma ngaho ni ibintu atabandi bafise tari ngaha mu Burundi. Nico gituma
iradiyo yacu y'imico ari radiyo ikwiye gufatwa mu mugongo rwose, kuko nayo nizozana abantu bavuye hanze baje kuraba ibyiza by'u Burundi. Kugira ibyiza by'u Burundi biboneke, ni twebwe barundi turi hanze tuza turavyerekana. Rero tubicishije muri radio Indundi Culture, ndibaza bizoshika kure. Ikindi naco tugiye gukora mu maguru masha nivyo kumenyekanisha nk'ibintu by'ibidandaza biba biriko birabera ngaha mu Burundi, abantu bo muri diaspora badashobora gushikako, tukabibashikiriza. Ni imigambi myinshi dufise, n'igisata c'akaranga, aho nk'ibicuranganje ukavukire usanga abana buno musi batakivyijukira, ugasanga muri diaspora abana bose nta n'ikirundi bashoboye kumenya. Ico kintu ndazi yuko hari ama association menshi yo muri diaspora ariko aragerageza kukinonosora kugira abarundi biwacu, abana biwacu tuvyarira hanze bashobore kuvuga ikirundi. Birababaje gose kubona uzanye umwana ngaha akaraba sogokuru nawe akamuraba ntihagire ico bavuga kubera iki rwa rurimi. Nagomba nkomere n'amashi dikobu rifise ico gisata liko ragomba kwigisha abana batazi kirundi mu Burundi, bari mu bihugu cyane muri Amerika, ko niho duherereye, bagiye guhaguruka kandi bemereye yuko dufatanije na radio Indundi Culture yuko tuzobishitsa abana mukaza mubana kuri za aeroport mutarinda kurondera ururimi mubabwira ikirundi bakavyumva. Ni ibintu vyinshi tugiye gukora, singomba kurandira, bari bampaye iminota 5. Murazi yuko abantu b'aba engineer twize ibiharuro turavuga cyane. Murakoze. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 29 mu Kakaro umwaka w'2023, niteka ntangere kuri diaspora, niteka ridasanzwe ku ndongozi za diaspora kubona twashitse hano ku munsi wo kugurura iyi hoteli yubatswe n'umwe muri twebwe, n'umwe mu barundi baba mu mahanga, Samuel Ndayiragije. Iyo tuvutse diaspora kumbure hariho benshi batabitahura. Umudiaspora mu bisanzwe n'uwo murundi wese yajabutse imbibe akaja kuba mu mahanga ariko vyubahirije amategeko, akaba ari mu kindi gihugu abifitiye uburenganzira, ariko rero akaba uyo muntu yagumanye ubucuti n'igihugu c'amavukiro, akaba kandi n'umuntu aba mu mahanga mu gihugu camwakiriye hubahirijwe amategeko, ariko akaba yagumanye ubucuti n'igihugu c'amavukiro, akaba kandi yemera kugumana umuco n'akaranga vy'u Burundi. Umwubahwa Samuel Ndayiragije aragaragaje kuri uno munsi ko yagumanye ubucuti n'igihugu camwibarutse, akaba kandi ashize mu ngiro imwe mu ntumbero dufise muri diaspora, iyo nayo ikaba ariyo kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu catwibarutse. Akaba kandi yarumvise akamo duterwa n'igihugu leta y'u Burundi kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu. Nagira ngo rero tumukeze bimwe bivuye ku mutima, kandi nsabe mwese cyane cyane abadiaspora baje gushigikira kino gikorwa kugira ngo tumukomere amashi. Samuel Ndayiragije aratanze akarorero keza muri diaspora. Hariho n'abandi basanzwe barangura ibindi bikorwa, mugabo ibi tubonye ngaha murabona yuko bibereye ijisho kandi n'akarorero keza ko gukwirikiza.
ariko kandi turazi yuko hari abarundi baza kurangura ibikorwa nk'ibi hano mu Burundi ariko bagahura n'ingorane zitari nke. Ari naco gituma ko twagiriwe ibakwe tukaba turi kumwe na nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura, ko twoca tumusaba kugira ngo baze baratubera ijisho ku byo turangurira hano, kugira ngo aba barundi baza kurangurira imirimo yabo ngaha hano, kugira ngo bateze imbere igisagara ca Bujumbura n'igihugu, bakingirwe kandi n'ivyabo bikingirwe. Murabizi hariho benshi baza hano bagahura n'ivyago bitandukanye, bagakubagurwa, bakibwa, utwabo tukanyagwa, ariko kubera ko basanzwe babakure bakabura ikibafasha, niyo babaje hano bakitura inzego z'ubutungane kugira ngo batunganirizwe bikagorana kubera umwanya muto baba bafise. Aha rero turabasavye cyane dushimitse ko mwodufasha kuri ico kintu, kugira ngo abarundi baba mu mahanga baje hano bakingirwe, hamwe kandi n'ivyabo bikingirwe. Ako nakamo tubateye, twongera dutera leta y'u Burundi. Ako kamo kandi nongeye ko gatera aba diaspora, abari hano n'abatari hano, kugira ngo dukomeze ibikorwa nk'ibi. Tumaze iminsi turi mu bikorwa bitandukanye byo gufata mu mugongo imirwi itandukanye y'abakenye ngaha mu Burundi, eka mbere n'ibindi bikorwa. Hari igikorwa twaranguye cyo kukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru bakoresha ibimenyesha makuru byo ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo navyo nyene n'ibikorwa twibaza yuko bizofasha gukomeza iterambere mu gihugu no guhanahana amakuru hagati y'u Burundi n'abarundi baba mu mahanga. Aha nagira kandi mboneraho nkeze abarongoye radio Indundi Culture. Aba nabo nyene badufashije kugira ngo tushike ku mukundi mugambi twishinze muri diaspora ndundi, ari kugira ngo abarundi bose baba mu mahanga ntibate akaranga, bagumane umuco w'ikirundi. Iyo radio rero turizeye yuko izogira uruhara kugira ngo tugere kuri iyo ntumbero. Namye mukanya nyaga n'umuyobozi arongoye iyo radio yuko tworaba ingene dukorana kugira ngo badufashe mu kwigisha abarundi baba mu mahanga ibijanye n'umuco n'akaranga vy'ikirundi. Ico kintu turagikeneye cyane kugira ngo abarundi nabo nyene bakomeze umutima wo gukunda igihugu, kuko murabizi yuko bica mu mico bigaca no mu karanga. Abo rero nabo nyene bahinduye izina uno munsi, iyo radio ikaba yahinduye izina. Turabakeje kandi nosaba yuko tubakomera amashyi y'igikorwa ciza barongora. Nuko mu kurangiza nagira ngo ku izina ry'abarundi bose bari ngaha baje bava mu mahanga baje gushigikira kino gikorwa, dushime icicaro twahawe na mwene wacu Samuel Ndayiragije ku iteka mwatwakiranye. Hanyuma kandi nsabe yuko twese twogira umutima nk'uyu wo kumvikana no gukorera hamwe. Iyi hoteli Samuel yayubatse ari umwe. Mubona vyogenda gute igihe twoshira ingufu hamwe twese, twokubaka iyingana gute igihe twoshira uburyo hamwe. Nagira ngo rero sabe yuko muri diaspora twokomeza uwo mutima wo gukorera hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe. Ndazi yuko uburyo burahari, turabishoboye, ubumenyi burahari, turashobora kurangura ibiruta ngaha kandi vyoteza imbere igihugu. Iyo migambi turayifise,
icyo dusaba nuko aba mu mahanga twoshira ingufu hamwe tugakora twumvikana tudacanamwo. Ni kuri ayo majambo nagira ngo ndangize nongera nkeza nyene urugo yatwakiriye, tumukeza ku cicaro yaduhaye, hanyuma tushime n'inzimano turiko turaronka, hanyuma ndazi yuko tuza kumunywera nk'abakunzi, kandi ngira ngo n'uburaro burahari twabubonye. Benshi ndazi yuko kumbure bahava basaba yuko bigumira hano kubera icicaro kirabereye. Nuko ndabakengurukiye mwese, Imana ihezagira abarundi n'Uburundi. Murakoze. Nyine icubahiro Mana mushobora vyose, nyakubahwa mukenguza amateka, mwatewe mu gisagara ca Bujumbura, igisagara ciza, nyakubahwa musaserodoti Mukama mwaduteye iteka uno munsi, nyakubahwa nyene urugo mwaduteye iteka hamwe na nyakubahwa arongoye iradio Ndundi FM, nyakubahwa mfasoni murongoye sense mwaduteye iteka, banyakubahwa mwese kugira ngo sinihende kuko ndazi ko hariho ivyubahiro vyinshi, ariko ntibagiye icegera cy'urongoye diaspora muri Amerika kwisi yose. Murakoze kwisi yose. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Munkundire imbere yo gutangura rino jambo nifadikanye n'umusaserodoti Mukama, nshimire Imana mushobora vyose akaryo yaduhaye amahoro, iduha amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi ndetse n'igisagara ca Bujumbura kitibagiwe. Iyo Mana rero mumfashe dukura ubwatsi. Ndagomba ijambo rya kabiri nshimire cyane gose abiyumviriye kino gikorwa, baba abubatse rino hoteli, baba barongoye radio Ndundi FM. Tubanze tubakengurukire kuko ibi byerekana yuko abarundi turi ku kivi. Nongene nsabe abene gihugu muri hano mumfashe nawe nyene tubakengurukire. Ariko imbere yuko mbandanya ijambo, nagomba nsabe umuntu wese yitwa umudiaspora, yoba ari hano muri kino kibanza, tumusabe avyaguruke, tubasabe mu vyaguruke kugira ngo abasangwa tubabone, tubakomera amashimeshi cyane gose tubakire. Nagomba rero kwizina ry'abanyagisagara ca Bujumbura no kwizina ryanje nyene mumfashe twakirana akanyamuneza bene wacu babagira sebora akaryo bariko bararangura ibikorwa vyiza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mumfashe rero tubakomera amashi menshi cyane gose. Ayo mashi ni make, amashi menshi cyane gose.
murakoze muvyagire, murakoze twababonye. Nagomba rero nongere nshime akaryo bene wacu b'abarundi bagiye hanze, bagiye kurondera, bamwe bagiye kwiga, abandi bagiye kwisumamwo, ariko murabona ineza bariko barereka igihugu cy'u Burundi, igihugu cyabibarutse. Akaryo baje basidukanye n'iyonka, abana bari hano, abandi bari mu gisagara cyose cya Bujumbura, kuko barafise urubanza rudasanzwe itariki 12 menga itariki 12 barafise urubanza rudasanzwe, aho abadiaspora bo kwisi yose baje mu gihugu cyabo, baje kwirabira imigambi borangura, ndetse baje no kuramutsa abavyeyi. Iyo ni iteka ridasanzwe, kuko aho hambere abantu baragenda bagiye kurahura ubwenge, mbere abandi bakagenda mu bikorwa bitandukanye, ariko si benshi baza bagaruka ngo baje guteza imbere igihugu cyabo. Rero abo bose baje muri izo ntumbero, nagomba mumfashe tongere twakira abo bose basanzaye mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bari mu gisagara cya Bujumbura, tubaha ikaze baje iwabo. Bakomera amashyi menshi cyane gose. Nyakubahwa Samuel ndayiragije niko kwita, twagomba tugutera intege kuko ibikorwa mwakoze cyangwa ibikorwa mwimirije kuzokora mu gihugu cyacu ni ibikorwa bidasanzwe. Ni ibikorwa bidasanzwe kubera iki? Kuko twarabonye yuko abarundi bamwe iyo bafise amafaranga cyangwa bafise imitahe minini bagenda kubaka hanze, ukamenga nta gihugu bafise. Ariko mwebwe nyakubahwa Samuel ndayiragije n'umuryango wanyu mwahisemwo ko ino komine nziza ya Muha, sinzi ko ariho muvuka, mugabo ariho muvuka, ni iteka ridasanzwe, ni iteka ridasanzwe, kuko hariho bavuga bati ngukize ngwakiriki, ukize ngwakiriki, akizi wabo. Twabibonye kuko iyi nyubakwa canke n'ibindi bikorwa vyimirije vyerekana yuko mwebwe mwakenye ziraguma, mwahisemwo kugira ngo ibikorwa vy'iterambere, na cyane ko ariko kamo se Barundi yateye abari hanze y'igihugu, na cyane mwebwe abadiaspora, kugira ngo muze mwubake igihugu cyanyu, muze muteze imbere igihugu cyanyu, kuko niyo mpetso yacu twese. Rero guteza imbere igihugu cyacu, na cyane mu kubaka inyubako nk'izi, biratanga n'akazi ku Barundi, kandi n'ingenzi nazo nyene zirashikirwa. Rero nagomba hari akantu mwavuze, saba diaspora bonyene bazoza kuryama hano. Umurundi wese akeneye kuruhuka, na cyane ko mwatubwiye yuko hariho umutekano udasanzwe, hariho ivyuma bihanitse bimwe bipima, na cyane muzi ko n'abajabuka imbibe ivyo vyuma bibanza bikabapima, namwe mwarabizanye. Iryo ni iteka ridasanzwe, ni iteka ridasanzwe, kuko umurundi wese akeneye akaruhuko. Nka twebwe abakozi ba leta turashobora kugenda ahantu twaronsa agakonje tukajana n'umuryango, urumva umutekano udasanzwe, tuje kuruhuka, internet iruzuye, debit internet iruzuye. Ariko nongere nce mbwira mugenzi wanyu icegera cy'urongoye diaspora, nivyo hari vyagoranye, hari vyabagoye, ariko tubatera intege. Igihe cyose
muvuye hanze muje mu gihugu cyacu cyanyu muzoze muradutera kamo na cyane cyane bijya bizoba bibagoye turabe tubibafashemo n'ingogana n'ingoga kuko hariho abantu nivyo sinovuga ko twera de hariho abantu bagifise ya mico ya kera iyo babonye umuntu aryamye ahantu heza canke avuye iburaya canke yambaye agakoti keza bamurara ku mugono ariko ivyo iyo ni ngendo ya kera amase ya kera ntagiho mu rutaro tubasabe igihe cyose muzoba mufise akagorane mutujya kara kuko twebwe nimvira ko nta kizotugora kuko uyo mutekano turafise n'urushiriza ngaho turafise n'ingabo z'igihugu twebwe mu gisagara ca Bujumbura turafise abo dukorana na cyane cyane bajeje umutekano nibo bahanuzi b'umukuru w'igisagara ca Bujumbura turafise abandi ibishigikizo vyacu abajejwe ubutungane turafise n'abandi ibishigikizo vyacu abajejwe indero eka ibisata vyose vy'igihugu bikorera mu gisagara ca Bujumbura ni nabantu dukorana neza kandi igihe cyose muzo bamufise ikibazo muradutera kamo kugira ngo izo ngorane zose muzo bamufise twongere tuzikemure nivira ko ico kibazo ntigisubire kuvugwa kuko turagishoboye kugikemura na cyane cyane reka rero uno munsi si umunsi w'amajambo reka dushimire mwebwe mwese mwaje gushigikira ababene wacu kuza kuratira ijisho ivyo bariko bararangura yavuze ikintu kimwe cyanezereye murazi ko twebwe igihugu cy'u Burundi dutunzwe n'uburimi n'ubworozi yavuze rero ko yaje azanye ibihanitse ibimashini birima kandi mukaba muzi ko turabarimyi antuka ico gihe muzoba mwuguru ico gikorwa muratuyakara kuko ico kintu kiraduragishinga cyane gose twebwe murazi ko turimisha amaboko icambo cy'umuntu ari hanati iyisuka irandembeje ariko ko mutuzaniye ibimashine bizodusahiriza kurima ibimashine bizoza kudufasha ahari hagoranye bikahakora mu mwanya mutonya murumva yuko turiko turatera imbere na cyane cyane ko mwagiye kurahura ubumenyi muragahora muraza kandi dusabe ko mubizanye mu gisagara ca Bujumbura murazi ko dufise n'amatongo make yo kurima ariko tubasabe na muzindi ntara nimba mufise ubwo bumenyi nimba mufise ivyo bikoresho na muzindi ntara rero muzosimbire kuko bobo barafise aho barima hanini kandi mubazaniye iryo terambere ryo kurima bakarimisha imashine mu mwanya mutonya nta nkeka na cyane cyane ko dufise amasezo dufise igihe kinini ya cyimvura amezi 9 kuri 3 murumva yuko abarundi bazorima amasezo yose nta nkeka tuzotwimbura turye dutarike nagomba rero igihe muzoba hageze ko ico gikorwa mu gitanguza nyezina mu gitanguza mu gisagara ca Bujumbura muratujyakara duheze tuze tubafashe kucugurura ariko nimwagitanguza mu ntara hagati naho nyene na mahoro tuzoheza tubwire bagenzi bacu bajejwe barongo intara z'igihugu tubabwire nabo nyene babakire kuko muzoba muje kubateza imbere reka dushimire murakoze reka dushimire Radio Ndundi FM akaryo bahaje nabo nyene batazambaye kuko bavuze bati twebwe igisata cyo kumenyesha amakuru tugomba tugihagurukire kugira ngo tumenyeshe ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi mbere n'akaranga ku Burundi tukajabure na hanze kuko twumvise yuko aba diaspora harabo bigora ururimi rugora ibiki nibiki twavyumvise ngira nabo nyene bariko aravyumva rero niyo ni mission idasanzwe yo kumenyesha akaranga ku Burundi na cyane cyane kumenyesha ururimi kavukire
twebwe dufise ururimi kavukire rwitwa ikirundi. Mugende hanze muvuga icongereza, muvuga ifaransa, muvuga igishinwa, ariko ntimwibagire ururimi kavukire. Abana banyu bavuga icongereza, bavuga izindi ndimi, ariko mumenye yuko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ariko tubashimire, tubakengurukire akaryo muri ino myaka ngira mwatanguye diaspora yatanguye ryari kuza mu Burundi. Murumva ko haciye imyaka irenze 8 diaspora batanguye kuza baraza. Kuva ico gihe turiko turabona impinduka, turiko turabona yuko abarundi batanguye kwijukira igihugu cabibarutse. Harakantu yavuze nkoze ku mutima ati twebwe muri diaspora harabusanga bavuga igihugu cabo nabi, bafasha abanyamahanga gukokeza. Hariho abandi bavuga batagoma no kuvuga intara bavukamwo. Murumva abo baramaze kuguruka mu mitwe. Imitwe yabo sinzi birimwo kabisa, kuko umaze kuvuga igihugu kavukire, igihugu cakwibarutse, igihugu mpezo ya twese, utanguye kukivuga nabi, ubwira abanyamahanga ukokeza nabo bakokeza, aho murumva yuko tuba twataye akaranga. Rero mwebwe ivyo mujejwe radio FM Ndundi FM, mubwire abarundi bose bari hanze baze barafata iyo radio yanyu, baze barafata ico kiganiro cyo gukundisha igihugu, bagifate nkama, kuko nta kindi gihugu dufise, nta kindi gihugu dufise twebwe twiratira atari igihugu cy'u Burundi. Ndazi ko mwebwe aba diaspora nivyo muri hanze abamaze imyaka 5 bararonka ubwene gihugu, ariko ndababwira ikintu kimwe, baraguha ubwene gihugu nivyo, il est américain d'origine, mwavyumvise, baraguha ubwene gihugu mugabo ntibabura kwandika ijya mention d'origine burundaise. Murumva rero igihugu cacu catwibarutse no Burundi. Twavyumvise, turavyumvikanye. Rero mukunde igihugu cacu, impezo ya twese uburundi. Reka rero sinobicisha amajambo, siyo twajemwo, ariko nayo narimwo. Twongere tubakengurukire nyakubahwa nyenurugo, mwatwakiriye neza, mwakiriye bene wanyu aba diaspora, bene wacu, mwabafashe neza, mwabemereye vyose, ariko natwe ngira mwatwemereye ko nitwaza akaruhuko ko tuzoza gushira umutwe kuri charge ngaha, kugira ngo amadosiye tubanze tuyaruhuke gatonya. Natwebwe harakenera ko tugira aka break gatonya kugira ngo tube turahema. Reka rero tubakenguruke, tubashimire, dutangaza icese ko ino hoteli yitwa SAMUEL'S HOPE yuguruwe icese. Hanyuma mwadutumye kwa nyine icubahiro, ubutumwa bwashitse, niyumvira ko naya masaha n'ibintu biri imbere yacu byamaze gushikiriza ubutumwa ahatari hake. Niyumvira ko zohava ntanga kuronka ako iyo ntahe mwashinze, ariko ndabemereye ko nzoyishikana. Reka rero mwebwe mwese abene gihugu muri hano, aba diaspora, namwe inshuti bagenzi, tutibagiye ingoma na korale yadushize mu maboko y'Imana ikaturirimbira neza, tubashimire, tubakengurukire, mugume mukunda igihugu cy'u Burundi. Uburundi ni impezo ya twese, nta kindi gihugu dufise tuzokwiratira, ariko dushimire aba diaspora, muzogume mubwira na bene wacu basigaye hariya ko igihugu ari nyabagendwa, kandi tubandanye dukamisha amahoro n'umutekano twaronse
ibikorwa vy'iterambere. Ni kuri ayo majambo rero tusozereye ko kino kiganiro. Imana yo mwijuru ibahezagire, murakoze. Nyakubahwa murongoye igisagara ciza ca Bujumbura, mukaba mwakiriye abashitsi benshi bo muri diaspora. Nyakubahwa nyenurugo waduteye iteka ryo kutwakira, ukaba uhejeje kudufungurira, kandi twafashe byinshi cyane bidutwenza. Nyakubahwa wungirije urwego rwa diaspora ku isi yose, kaze na karibu. Nyakubahwa mufasoni dusangiye imirimo, watewe iteka ryo kuba umuyobozi umwe w'umukenyezi mu binyamakuru vy'i Burundi, ukaba wungirijwe n'umuyobozi mukuru ajejwe inama nkuru ishinzwe kurikirana itangazamakuru mu Burundi. Ni iteka kuri twebwe, karibu. Nyakubahwa bambwiye ngo musanzwe muhagarariye Radio Ndundi, yavuye muri Radio Culture yagiye muri Ndundi. Nyakubahwa mutambukanyi wa nyenurugo, mwashitse mu rugo rwiza cyane rutaronka bose hano muri Nyabugete. Banyakubahwa mwese mpava nibagira ivyubahiro vyabo, ariko mu ntunge mu binyakirire. Mpava nibagira, numvise umusenateur ngaha, ntunga sinakwibagiye, sije naguhaye, wahawe na bene gihugu. Ntungu nyakirire izi nyakiro. Banyakubahwa mwese mu vyubahiro vyanyu mutandukanye, batumire bahire, gwaruka, abahungu banje bamenyesha amakuru, mes chers journalistes. Tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo. Kandi iwanje mu gisata banjejwe kijanye no kukurikiranira hafi itangazamakuru mu Burundi, ico nza gukora ubwa mbere no gukeza cyane iyi Radio Culture yavuye muri ivyo bintu ikaza muri Radio Ndundi. Yabivuze neza umwubahwa yarajejwe iyo radio. Nkuko babivuze, ndabamenyesha ko ari we mukenyezi wenyene mu bamenyesha makuru bose barongoye amaradiyo, niwe mukenyezi wenyene yararongoye ikimenyesha makuru. Sinzi ko ari wazoguma kimenye akirongora mu muhamashi. Okay, ko ari wazoguma kirongora. Ndabasabe bakenyezi mwese mumufate mu mugongo kandi mumukomera amashi ubwa mbere, kuko abikora neza cyane. Mwavuze yuko muri iyo Radio Ndundi hagiye kubaho ibiganiro vyinshi bizofasha abarundi bari mu mahanga kumenya la culture y'u Burundi n'ikirundi n'ibiki muri culture ikirundi kirimwo. Mu mico kama muri byose, tourisme mwatweretse akarorero. Nukuri nitworonka aho duhera mu gushima. Reka rero twakire Radio Ndundi mu yandi maradiyo yose, kandi twizere neza tunishimiye yuko izokwama ikorera mu karangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru, ari nayo
message ari nayo Bibiliya yanje nama ndiko ndasoma misi yose umenga ni verse unique kubahiriza akarangamutima ko kumenyesha umwuga w'abamenyesha makuru. Kubw'ivyo rero reka ngaruke nshime ico kiraheze mugabo ko bampaye ijambo inyuma y'urukankwa hasi nogera ntarushimye. Reka shime ko badufashe neza batwakiriye na cyane cyane ko bavuga ngo udashimya ngo utongeje abayagaye ahubwo mutwongere. Mwavuze yuko tushatse tuza kwiryamira na cyane cyane ko n'ivyumba bihari kandi bikwiye, nuko rero muze kutwongera hanyuma turaza kubanywera neza ntitumene umukenke, tuza kugenda turajandajanda twivuga amazina ko tuvuye kwa mwene Burundi Samuel's Hotels. Tugire Kristo. Usangire umukende, usangire ikiyago, usangire kagasato, iryo niryo ragi ry'abasogokuru. Dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane, tuganeze Uburundi n'igihugu cahezagiwe. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse. Erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe, imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze. Kunda Uburundi tubukundishe nk'abandi, dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu. Abarundi twese hamwe bigishanye gukunda igihugu, dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu. Abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu, dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu. Abari mu Burundi dusigasire amahoro, dukunda Uburundi bwacu kuko aribwo mpezo yacu. Twibukanye gukunda igihugu cyacu, akurya umwana akunda mama wiwe. Be muri sokwe nirunze tureke kwitana bamwana akahise